hahandi ariko aratoza mu bantu. Imana idufashe cyane. Uyu yari umutunzi rero, mugabo yari afise inzara n'inyota byo kugororoka, kuko yageze ngo ku rushengero atangura kwishishitira avuga ngo mbabarira Mana kubera iki ndi umunyabyaha. Uwo yari afise inzara n'inyota byo kugororoka. Akandi karorero tugasanga muri kino gitabo ca Matayo nyene igice ca 25 igice ca 19 Prito murambabarira, ni Imana idufashe cyane, igice ca 19. Reka turabe simpave mbesha murambabarira kugira ngo simbireyo ndabe. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwe icubahiro. Kubera iki? Ni byiza ko ni mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka, ni mu gice ca 19 niho ayo majambo shaka ari avuga ko uyu mugabo yitwa Zakayo. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka igice ca 19 havuga ko uyu mugabo yitwa Zakayo. Ramutse cyane mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza, mukomeje kunezerwa, mukomeje kugubwa neza muri Kristo Yesu umwami wacu. Turongeye kubipfuriza ibihe byiza mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe mwese, turabipfurije ibihe byiza. Nizere ko mukomeje kugubwa neza mu mwami. Dushimiye Imana kuri uyu munsi. Imana yongeye kutwemerera ko twongera kuza mu kiganiro cy'ijambo ry'Imana. Ndabahaye kaze rero mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nizere ko Yesu akomeje kubarinda, Yesu akomeje kubazigama, ko ijambo ry'iwe ribivuga neza ngo ntabwo azadutererana, ntazaduta, azahorana natwe. Nitwahitamo guhorana nawe, nawe azahorana natwe. Imana ishimwe. Rero uyu mugoroba canke bivana naho uzabonera iyi video, Yesu nakomeze kubahezagira. Nizera ko mukomeje kuba mu buntu bwa Yesu Kristo umwami wacu. Tubakire rero kuri My Family Niyo Nkuru TV, dusoma amajambo y'Imana. Uyu munsi wa none mfise teme ivuga ngo umuhigwe ninde ahiriwe muri iyi si tubona, ninde muhigwe. Vyumvikana yo tuvuze ngo ninde muhigwe, tusha tuvuga ngo ninde agowe. Haba ari ikibazo uhiriwe n'ugowe, uvuga ngo ivyo bibazo bibiri byose biragendana. Ninde muhigwe, ninde agowe. Imana dufasha. Reka imbere yuko nsoma ijambo ry'Imana, ndakwinginga ubanze ugende ukore subscribe nimba telefone yawe iri mu Congereza, ariko nimba telefone yawe iri mu Gifaransa uza gusanga handitse ko s'abonner, hamukone kukazogera kugira ngo dushize ko video izahore igushikira. Ndaguhaye kaze rero mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Dusoma ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma amajambo y'Imana aboneka mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo, ni mu gice ca 5. Ndasoma mpereye ku murongo wa mbere ndaza kugeza kuri uriya murongo w'9. Mbahaye kaze rero mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo Munyanazareti. Haleluya. Duhere ku mutwe w'amajambo ravuga ngo Yesu yerekana abahigwe abaribo. Ku murongo wa mbere haravuga ngo abonye iryo shengero aduga umusozi, amaze kwicara abigishwa biwe baramwegera, yanzika kuvuga arabigisha. 3 haravuga ngo ati hahirwa abona mu mitima yabo, kuko ubwami bwo mwijuru ari ubwabo. Hahirwa abatuntuye, kuko aribo bazokwirurwa. Hahirwa abatekereza, kuko aribo bazoragwa isi. Hahirwa bafise inzara n'inyota byo kugororoka, kuko aribo bazohazwa. Indwi haravuga ngo hahirwa abagira imbabazi, kuko aribo bazozigirirwa. Hahirwa abafise imitima itanduye, kuko aribo bazobona Imana. 9 haravuga ngo hahirwa ababanguranya, kuko aribo bazokwitwa abana b'Imana. Imana nibahezagire. Nkuko nabivuze, vise teme ivuga ngo ninde ahiriwe, ninde agowe. Reka dushireko amajambo y'Imana aboneka muri Zaburi ya mbere. Ndahera ku murongo wa mbere nze kugeza kuri uriya murongo wa 3.
ku murongo wa 3 niho ngiye kugeza. Zaburi ya mbere. Izaburi yanditswe n'umwami Salomo ayandikira umuhungu wiwe. Yaramubwiye ku murongo wa mbere, anamubwira ngo hahirwa umuntu atagendera mu nama z'ababi, adahagarara mu nzira y'abanyabyaha, aticarana n'abacokoranyi, ariko ibimuhimbara, haleluya, ibimuhimbara biri mu vyagezwe vy'Uhoraho, kandi ivyagezwe nivyo ashira ku mutima ku murango no mw'ijoro. Azoba nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi, cama igihe caco, ibibabi vyaco ntivyuma, ico azokora cose kizagira gute? Kizamuberako. Imana nibahezagire. N'amajambo y'Imana tugiye kuganirako kuri uyu munsi wa none. Yesu nakomeze kubahezagira, Imana ishimwe cane. Hanyuma harahirwa rero wewe ugize gute? Harahirwa wewe utagendera mu nama z'ababi, uticarana n'abacokoranyi, ibiguhimbara biri mu vyagezwe vy'Uhoraho. Amajambo y'Imana twasomye muri buno bitumwa bwiza bwa Yesu Kristo ubwanditswe n'intumwa Matayo, ngo Yesu abonye iryo shengero acagira gute? Ngo acaduga umusozi, ngo amaze kwicara, ngo abigishwa biwe baramwegera. Abonye iryo shengero acaduga umusozi kugira ngo aze kubigirishiriza ku musozi. Haleluya. Imana idufashe. Ku musozi bisobanura gusenga. Imana idufashe cyane. Nta gihe na kimwe tuzobasha gutahura ivy'Imana mu gihe tutagombye gusenga. Nta gihe na kimwe tuzosobanukirwa ingene Imana ivuga, ingene Imana ikora mu gihe tudashize amavi hasi ngo dusenge. Ndakwipfuriza gusenga mwene data kugira ngo tubashe kumenya imvugo y'Imana, ingene Imana ikora, ingene Imana igira gute. Amen. Ingene Imana ivuga n'ingene Imana ikora, ivyo ntidushobora kubibona, ntidushobora kuvyumva, ntidushobora no kubisobanukirwa mu gihe tutemeye kuduga ku musozi ngo twicare twumve ico Yesu avugana natwe. Yesu rero ngo abigishwa bamaze kumwegera, ngo yanzika kuvuga, atangura kubigisha. Imana idufashe cyane. Atangura kubigisha bereka icambere nuko agomba kubasohoramwo ivyiyumviro vyabo, abantu bakumva ko ivyo babonesha amaso ari byo bituma tuba bahigwe. Ivyo tubonesha amaso y'amaso agaragara bigatuma tuvuga ngo turahiriwe, canke tukavuga ngo uriye ko afise amazu n'imiduga tukumva tuvuga ngo arahiriwe. Ariko aha munyumve neza, hari imvugo uyu munsi wa none ngize imisi numva mu bakozi b'Imana bamwe bamwe, canke mu bantu bamwe bamwe, simbizi impamvu babivuga, bakavuga ko Bibiliya ari igitabo abazungu bazanye kugira ngo badukoroneze. Ariko reka ndakubwire impamvu aba bantu babivuga, nuko batakaje ukwizera kubera ibihe bagiye baranyuramwo bikabananira kuvyihanganira, bagaca babona ko ivyo Bibiliya ivuga binyuranye n'ivyo bagomba kubamwo, bagaca bumva ko ari igikoroni caje ngo gikoroneze bamwe kibashire hasi, abandi kibashire hejuru. Mu yandi majambo, kumva ngo harahiriwe ufise inzara, bakumva ko ari ibyo vyonyene, ntibashireko kugororoka. Ubwo bagisaba ngo nta muntu yohigwa ashonje, ngo nta munezero w'inzara. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo hahirwa bafise inzara n'inyota byo kugororoka. Kubera iki? Mwene data, kugira amazu n'amafaranga ntibituma utagira inzara n'inyota byo kugororoka. Akarorero tugasanga hehe? Akarorero tugasanga mu butumwa bwiza bwa Luka. Imana idufashe cyane. Mu gice ca 18 uhereye ku murongo w'9 hatubwira abagabo babiri, umugani w'umucamanza n'umutoza kori, bose ngo baduze gusenga. Kandi aba bagabo
umutoza kore, reka tubishire no muri ubu ntituvuge umutoza kore, dutanga akaroro ka Obeyeri uyu munsi tuvuge umuntu ayoboye Obeyeri, uwo n'umuntu aba atunze cyane, aba afise amafaranga uko ahembwa n'amafaranga menshi, ahembwa umushahara munini kugira ngo ntaze kudokora muri ya yandi ariko aratoza mu bantu. Imana idufashe cyane. Uyu yari umutunzi rero, mugabo yari afise inzara n'inyota byo kugororoka, kuko yageze ngo ku rushengero atangura kwishishitira avuga ngo mbabarira Mana kubera iki ndi umunyabyaha. Uwo yari afise inzara n'inyota byo kugororoka. Akandi karorero tugasanga muri kino gitabo ca Matayo nyene igice ca 25 igice ca 19 Prito murambabarira, ni Imana idufashe cyane, igice ca 19. Reka turabe simpave mbesha murambabarira kugira ngo simbireyo ndabe. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwe icubahiro. Kubera iki ni byiza ko ni mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka, ni mu gice ca 19 niho ayo majambo shaka ari avuga ko uyu mugabo yitwa Zakayo. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka igice ca 19 havuga ko uyu mugabo yitwa Zakayo. Uwo Zakayo nawe nyene yari umutoza kori mukuru nawe nyene yari umutoza kori, ariko ngo yumva amakuru ya Yesu, ngo agira ishaka ryo kuraba Kristo, yani mu mutima we yumva ashaka kumenya Kristo, ntiyarakenya ari ubutunzi. Imana idufashe rero, iyo tuvuze ngo hahigwa afise inzara n'inyota byo kugororoka, ntibisigura kubura umutunzi, ntibisigura kubura umukene. Yesu ntabwo yigera araba ku butunzi canke ku bukene, araba umutima. Akandi karorero tugasanga hehe? Tugasanga mu gitabo cy'ivyakozwe n'intumwa muri kiriya gice ca 10 ku mugabo yitwa Koroneliyo. Ibi birivuga ngo yari umugaba w'abasirikari jana, ariko ngo yubaha Imana akayubahana nabo mu rugo rwiwe bose. Haleluya! Yari afise muri we kubaha Imana no kugororoka. Ico nshaka kukubwira rero kuri uyu munsi, shaka kukubwira urahiriwe ufise inzara n'inyota byo kugororoka. Mbega umuhigwe ninde? Twumve Yesu rero ababwira amajambo ngo hahigwa abafise inzara n'inyota. Ku murongo wa 3 yababwiye ngo hahigwa aboro mu mitima yabo, kuko ubwami bwo mwijuru ari ubwabo. Mbega umworo tuvuga ninde? Umworo tuvuga ntibisigura ko udafise amafaranga, ntibisigura ko udafise amazu, ntibisigura ko udafise imiduga canka ibyo tubonesha amaso y'umubiri. Ahubwo umworo mu mutima, yumva ko atacafise mu vy'impemo, mu vya Kristo Yesu, yumva ko hari ico agomba kumenya mu vy'umwami wacu Yesu Kristo, yumva ko hari ico ashaka gusobanukirwa mu vya Kristo Yesu. Haleluya! Akumva yumva ashaka kumenya Imana muri we, akumva ashaka kumenya Kristo muri we. Uwo abafise inzara, abafise ubworo muri we, yumva akenye, kuko hari ivyo akenye. Mu gitabo cy'ivyakozwe n'intumwa nyene hari umugabo ngo w'inkone yaravuye gusenga w'umunyetiyopiya, ngo yaravuye gusenga hehe i Yerusalemu. Hama atashe, nubwo yaravuye gusenga, hari ivyo yarabuze muri we, hari ivyo yarakenye muri we. Hama ngo yari karasoma amajambo y'Imana aboneka mu gitabo ca Yesaya igice ca 53 havuga ko Kristo Yesu ingene yajanywe nk'intama kw'ibagiro, ariko asoma amajambo Yesu murambabarira. Hanyuma uyu mugabo muranyihanganira mbanze some ku mazi kuko hari ukuntu bitariko bigenda neza. Muranyihanganira kandi mumbabarire. Yesu akomeze kubahezagira. Amen. Hanyuma rero uyu mugabo iyi nkone y'umunyetiyopiya ngo arive gusenga, marayika ngo yegera Filipo aramubwira ngo egera uriya mukogote, kuko iyi nkone yari mu mukogote. Marayika aramubwira ngo egera uriya mukogote. Hama Filipo yegera wa mukogote ngo asanga wa mugabo ariko arasoma amajambo. Filipo aramubaza ngo mbega ayo majambo urayatahura, urasobanukirwa? Ya nkone yavuga ngo no yasobanura gute, no yatahura gute? Nabonye uyantata. Haleluya! Nabonye uyantata. Myani majambo yarafise inyota yo kugomba kumenya, yarafise inzara. Haleluya! Yesu arababwira rero ngo hahigwa aboro mu mitima yabo, ubwami bwo mwijuru ari ubwabo. Umworo rero, igituma Yesu avuga ngo ubwami bwo mwijuru ubwabo, nuko buri munsi
bagerageza gushaka no gushakisha iby'umwami wacu Yesu Kristo kugira ngo bakomeze kubisobanurwa no kubimenya. Amen. Amen. Ku murongo wa 4 yarababwiye ngo hahigwa abatuntuye kuko ari bo bazokwirugwa. Batuntujwe n'ibyaha bigenda bikorerwa muri iyi si, batuntujwe n'abantu bagenda bakora ibyaha ataco bibanga, batayibanga, batacibanga, batagitinya gukora ibyaha ku mugaragaro. Abo barababaye kandi bahora basenga, baguma barira barizwa n'ibyo byaha biriko biraba. Ku murongo wa 5 avuga ngo hahigwa abatekereza kuko ari bo bazoragwa isi. Imana idufasha abatekereza gute bahura n'intambara, bahura n'abibagerageza, bakihangana, bakarendeka, bakavuga ngo nta kundeka twihanganiye, hari igihe Yesu azatugirira neza. 6 avuga ngo hahigwa abafise inzara n'inyota byo kugoroka, abashonje Kristo, abashonje ijambo ry'Imana, abo nabo Yesu arabasanga akabahaza. Haleluya. 7 hahigwa abagira imbabazi kuko ari bo bazozigirirwa. Sitefano ategwa amabuye, bariko baramutera amabuye, aravuga ngo Mana bababarire kuko batazi ibyo bariko barakora, bababarire. Haleluya. Urahiriwe ugira imbabazi kuko nawe uzazigirirwa. Ku murongo 8 ngo harahigwa abafise imitima itanduye kuko ari bo bazobona Imana. Mu gitabo cye vyahishuriwe hari amajambo avuga ngo harahigwa abamesura imvune zabo bakazezesha amaraso ya wa mwagazi w'intama w'Imana. Amen. Imana ishima, bakezesha amaraso y'umwagazi w'intama w'Imana. Ku murongo wa nyuma havuze ngo hahigwa ababanguranya kuko ari bo bazokwiru hahigwa ababanguranya kuko ari bo bazokwirugwa. Reka nsubiremo avuga ngo hahigwa ababanguranya kuko ari bo bazokwitwa, murambabarira, bazokwitwa abana b'Imana. Imana ishimwe. Ababanguranya, ababanguranya. Imana idufashe cyane inshuti yanje y'umusaraba. Nindahiriwe umuhigwe nuwu afise inzara n'inyota byo kugororoka, kandi umuhigwe n'ufise umutima utanduye uko ari bazobona Imana. Umuhigwe kandi n'uwumworo yumva ko ataca afise muri we, ariko aragerageza ashaka kugira ngo agere ku by'ukuri bya Kristo Yesu.